kumengo nimuvuga neza ntimukomeye je mbona umengo murayagayaga. Haleluya! Mani bahumugisha cyane. Naje mpagaze ngahashimira Imana ejo ku musi wa Karago. Naraje ngahanda senga ndinginga Imana nkuko Mose yinginze Imana aramubwiye Imana Mose ayibwira Imana ati mpa ikimenyetso. Naje Imana yarampaye ikimenyetso ku musi wa ijambo. Niyo mpamvu naje ngaha imbere yanyu nzanye Bibiliya ntazanye ngagakaratasi cyanye ngo nzane ikintu kindi nazanye ijambo kuko Imana yampaye message biciye mu ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Hama ndashimiye Imana ko yankijije ingwara nari ngwaye. Naye ndayimaranye imyaka 2 irenga. Gusa ndashima Imana ko yangejeje mwari no vuriro. Burya hano n'ahantu hadasanzwe. Ndashimira Imana ko yashikanye kuri kino gicaniro cya Repentance. Nahashitse mbabaye, nahashitse ndemerewe kuva ndashitse nta n'ukwezi kurahera. Nahashitse itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu. Ariko narabonye imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye. Abumvise ugushima kwanje Imana nibampera icubahiro.